kuko iyo bavuga Red Tabara bayivuga yuko bamwe bayanka bayishiramwo ubugome bashiramwo yuko ari abagome uravyumva nawe ariko n'umunsi bashiki bacu abamama bacu banyokuru bacu abagore bacu abadutera ivyishimo bigatuma tugwana nk'intare z'intaheba ntituriko turatabara kubera yuko ngo dukunda kuzoja kuba ba ministre cyangwa tuja kugura buci oya kudutabara kubera yuko turi abarundi tout simplement cyangwa mu Burundi dushaka kuba abarundi nyene nkuko turi abarundi tuji iwacu muhira ku misozi ko tuba twaracerewe kubera imisi yose igihe umukenyezi yagiye imbere buri kintu cyose yaharanira carashobotse mu mateka y'isi cyangwa mu mateka y'igihugu wanashaka amateka y'igihugu cyacu igihe cyose umukenyezi yahagurutse icyo twaharanira twarakironka akarorero ka hafi ni muri 2015 aho hahagurutse abakenyezi ijya tariki ya 13 bo bari bamaze gushika aho twari tumaze indwi zirenga zibiri dushaka gushika tutarahagera bo bari bashitseho nukuvuga rero umukenyezi ni inkingi ikomeye haba mu iterambere ry'igihugu canke mu ibohorwa ry'igihugu uno munsi turiko tubona abagore benshi b'intwari reka duhere kuri Magi yarose agashimwe ka Prix Nobel ariko na nuno mwaka nyene Carlos umugore yaharaniye ubwigenge muri leta ya Venezuela turibuka igihe ca Mandela umukobwa wiwe n'umudamu wiwe igihe amaze gupfungwa ntibacitse intege ahubwo bagumye baremesha abo bari kumwe na Mandela baragwana kuzoshika Mandela apfungurwe igihugu cya Afrika y'Epfo tukibona uno munsi ko tukibona uno munsi rero kugira igihugu cy'ubundi gisubire kwitwa igihugu nuko mu rugamba turimwo n'abagore ubwabo badasigara inyuma abakenyezi badasigara inyuma abakobwa badasigara inyuma ikiganiro cy'uno munsi cyaciye kinyibutsa ishaka n'ubwitanga abakenyezi bari bafise cyane cyane muri manifestation aho umuntu atarashoboye kuja muri manifestation ndavuga abakecuru aho twari twebwe bo bahagarara kwibarabara n'ibirahuri n'ibikombe byogeje neza n'ubupito bwogeje neza baduha amazi tunywa turengana nukuvuga rero ni intwari ubu rero igihe cyose twohaguruka babakenyezi bagahaguruka babakobwa bagahaguruka tukavira hasi rimwe ntacobutsa intwara CNDD-FDD itirukanga tukayirandurana n'imitsi rero mbajije uko nacyumvise super cyari ciza babohotse bavuze bashinze intahe ni byiza cyane hama uno munsi nta mitwe tugiye gutera yari imwe nuko twese tuvira hasi rimwe mu byo ushoboye guhimba indirimbo uyihangira abatabazi bikore nimba ushaka gutanga message biciye mu pièce mu ndirimbo mu mbyino bikore ushaka kubikora kugira bishikira abantu benshi aho bicisha hose kugira buri umwe bimushikire bikore kubera uno munsi turi mu bwoba igihe rero twatsinze ubwoba tuzotsinda n'urugamba rero gutsinda ubwoba ni iki nuko jewe ntinyura uwundi kumbore agitinya nawe atinyura uwundi gutyo akabujina akije ejo ni nakakiriza uwundi nazo kakiriza uwundi dusange twese twabaye abatabazi n'abatabazikazi sincane bugingo ndayobuke mu kumubehe ahubwo ndalishira habona kugira riboneshereza abandi rero aho tuba turi ni je aho nari nashizemo mo ekutera ariko navuze ati wow uno munsi babandi bavuga ko Red Tabara itabaho boza bakumviriza nico ituma kenshi murasaba nibura ikiganiro nka kijya koza haraba utu extrait kugira bize turadukwirakwiza twutu megabyte duto duke kubera iyo gisohotse cyose kimeze kuke murambona ko kiba
gifise megabyte zirenga 100 benshi ariko usanga afise agatelefone gafise capacité nto idashobora kwakira zirya megabyte zose, ariko iyo cagiye kija mu maseri kigashobora kugira ama megabyte 5 indwi tukaza turabuhanahana vyofasha. Ikindi nashimye ni abantu babashobora kuba bari hamwe kuba afise telefone agashobora gukoranya umugwi w'abantu bakumviriza. Vyanyibukije igihe twari Mahama aho twashobora kuja ku muntu yaba afise agatelefone kugira twumvirize amakuru, ugasanga aho hantu abantu bahegeraniye. Rero na nuno musi iyo esprit iri kiraza kugira nibura bumve ati mbega ba bandi bacu bari hehe. Ibiro bica binatwigisha kuri ba bandi baca baza kutuyobya, batwigisha ibindi bashaka kutujana mu bindi, bituma tugira umutima wo kutakurikira uwo muntu wese aje ukwaje. Igihugu rero kizokizwa nanje, kizokizwa nawe, kizokizwa na twebwe igihe twubahutse, igihe twubahutse tugashira ijwi ryacu hejuru. Umwe wese mu bushobozi bwiwe ashobora gukora, shobora kubikora nabivuze biciye mu ndirimbo, mu piese, shobora kubikora biciye mu nyandiko. Ico cyose wokora kugira ijwi ry'abatabazi rigere kuri wa munyagihugu wahari iwacu Cendajuru, tubikore uno munsi twese tujana. Hama hacakurikira gushigikira, ni bidusaba kwigomwa ariko kandi bidusaba gukunda igihugu. Urya mutabazi ari hariya yahevye byose, aheba umuryango, aheba abavyeyi, aheba abana, aheba umugore canke umugabo, suko ubu buzima turimwo nawe atarashoboye kububamo, ariko we yahisemwo aravuga ati igihugu imbere ya byose. Rero igihe ibi byose twirata nuko twumva ko dufise igihugu. Rero we ashaka ca gihugu rero dushaka, ca kindi twipfuza, ca kindi batwomoramwo, we bashaka kuba ati bana b'i Burundi nimugaruke. Rero uwo muntu yarashoboye kuvura nk'ukuri kuravura, yarashoboye gukora akazi ko mu nzu nk'ukuri kuragakora, yarashoboye kurima nk'ukuri kurarima, yarashoboye kwigisha nk'ukuri kurigisha, ariko ivyo byose yarabihevye ahitamo kuvuga ati igihugu imbere ya byose. Ico rero je nca nkora canke ico ukora nukumva akamo no kushiramo umutima umuntu ukavuga ati ahari arakeneye kurya, ahari arakeneye kwivuza, ahari arakeneye agashambara katabuka akaronka akakoti yambara, ahari arakeneye agashuka kumbura aza kwifuka igihe aba ariko araca mu nzira nzitane. Ivyo byose rero mu bushobozi bw'umwe wese nawe bafise tugaca tubikora. No musi rero ntibiteye isoni kumva yuko woba uriko urashigikira Rede Tabara, ntituninyegeza kugira tunabikore. Kutabikora nico caha gusumba kubikora. Kubikora ni iteka, kubikora ni iteka uri kuriyambika kuryambika n'igihugu, kubera karya gakorwa gato uri kurakora kaba kariko karatuma wa wundi yahisemwo gutanga byose kamuha inguvu, wa muti yabura akawubona, ka gapira kamutabukira kakakabona, ca kirato catwogwa n'amahwa akakibona n'ibindi. Tuje hamwe rero dushikana kamo ijwi ryacu kure, umwe wese ahashoboye kugeza, twumve yuko ico dukeneye ni Burundi, twumve yuko igihugu dushaka ni Burundi, twumve kandi abakeneye gutabarwa kari Abarundi. Nitwamenya ko ivyo byose rero natwe bidukeneye, dufatanje n'abatabazi intwari zacu, igihugu cacu ntigitevye kubohoka. Dufise uburorero bwinshi rero kahandi biba twebwe kubera iki tuca turengera ivyo byose dupfa
tuca turengera amadini, intara, imigambwe canke amoko, ariko tugashira hamwe twese impeso twese duhetse ari iki gihugu cy'u Burundi. Madagascar bariko barabishobora kubera iki twebwe, za Burkina Faso barabishoboye. Sinzi ko hari ikiganiro Freddy n'umunyamakuru baruka gukorana mwacumvise caciye kuri YouTube, ngira mwarumvise amateka ya Burkina Faso barabishoboye, amateka ya Tunisia barabishoboye, amateka ya Afrika y'Epfo barabishoboye, mu Rwanda barabishoboye. Kuki twebwe tuguma twemera yuko akagwi kamwe k'abantu bake kaduhonyanga kandi twari dushoboye kubikurako? Kuki turiko dushingira kubafasha gushingira impiki mu gushaka gucafuza Red Tabara, kuyita yandi mazina idafise, ku nyungu zawe canke z'abandi? Umenye wowe uri kurabikora, uri kubikora ku nyungu zawe, ariko uriko wica igihugu cawe nabi wanyu bose, kubera nabo uri kurabica. Ko igihe igihugu kitabayeho nawe nturiho, nubwo uri kuraronka utwo tuntu baguhaye, ejo bazokwigarama bazokwica. Ntawasumba gutona Bunyoni, ntawasumba gutona Rajabu, ntawasumba gutona Basabose, ntawasumba gutona Bawamahoro n'abandi. Ariko uno munsi nibaza yuko aho bari ari ahandi hantu. Nuko rero nukubashimira, nugukomeza, ariko kandi twumve yuko urugamba n'urwa jewe n'urwa wewe, urugamba ni rwa twese. Nitwibaze yuko bajya bahisemo ibyo bigwanisho bazobishobora bonyene, barakeneye n'amaboko yacu. Twunga amaboko rero, dufatane mu nda, tubashigikire, batuje imbere tubaje inyuma, igihugu kizobohoka. Habamuze ati igihugu imbere ya byose. Kubohora igihugu abamaze kwinjira mu Burundi, mbega murazi ko babanza kwimenyereza? Murazi ko kwimenyereza vyonyene kwitegura bisaba uburyo? Uwo muntu kugira agende ku rugamba anashikeyo bisaba uburyo, agashikayo mbega aza gufungura iki? Ibisi vya bindi vya CNDD-FDD vya FNL baba barira ati genda muje hajya nimwabona imirimo iri ku ruhande mugende musorome, kigenda mutegera amamodoka nimwabona abafise ibintu mu bibibe. Ubwo rugamba ntiruruhora igihugu. Iyo ruba rubohora igihugu kiba carabohotse. Urugamba gukuri n'ubuntu niko rubohora igihugu. Abarundi bakumva yuko buteza kugira ubuntu, bakavuga bati igihugu ni gwacu, turakigwanira, ariko turakigwanira mu bugwaneza, ntitugenda kwiba kugira ngo tugende kugwana n'abariko bariba, ntitugenda kwica inzirakarengane zirenganye kandi turiko tugwanya bariko bica abarundi b'inzirakarengane, ntitugenda gufata abantu ngo tubanyuruze hanyuma ngo tugende gusaba imiryango yabo ngo itange amahera kandi turiko tugwanya bariko bakora ivyo nyene. Nimba wewe wicaye no munsi urindiriye ngo nibabanze bagende bakubite ngo niho nzovyemera yuko bagomba gukubita, umeze nk'umuntu afise uburyo. Hari ikiza cateye, urumva ingwara yateye ikenewe yuko haba ama recherche kugira ngo vaccin yayo itoga, bakaza kukubarira bati kugira ayo ma recherche abagira ama recherche barahari, ariko bakeneyeho bakorera, bakeneye uburyo, bakenewe guhembwa mu gihe bariko baragira ayo ma recherche n'iki byose. Ugacuvuga ngo nibabanze bakore vaccin ngo hanyuma ngo nibayikora ngo maze kubona bacandaze ngo abo bantu ngo nzovyemera ko bahari, ngo je nzoca ndabafasha. Uzoca ubafasha iki? Vaccin yamaze kuboneka, iriko uzoba uri gufasha iki? Nibagenda bakabohora igihugu, nibaba bagiye ku rugamba, nibaba bamaze kugira izo action, bamaze gufata n'ahantu na hato, wewe uzoba uri gufasha iki? Fasha ubu bajya bahari, bashobore kwimenyereza neza, bashobore kugira amanama neza, bashobore kugira imyimenyerezo physique neza, bashobore kuronka bashobore kwikingira, hariho abaza kubatera, bashobore kubikingira babe bahari. Ubufasha buba bukenewe, kandi aha mboneho n'akaryo ko gushimira abantu babitahuye kuva kera, kuko jewe ndagarutse 2025 kandi aha ngere ko nta n'ubutumwa ati nimba wari waradebukiwe mu nyuma ukavayo hanyuma ukagaruka ubu ivyo ari byo byose ndazi yuko nadebukiwe mbere yawe, kuko jewe urugamba rwo kubohora Burundi nadebukiwe kera, ariko naragarutse hanyuma ngarutse nkagira ico nkora.
na wewe nimba wari waradebukiwe mu nyuma garuka mu bandi urugamba rwo kwibohora ntigwaheze iryashaka wari ufise kiriya gihe subira uryactive risubire kugaruka nimba muri 2015 wari ukuragira manifestation muri Etats-Unis nimba wari mu Faransa uri mwibarabara ngo no troisième mandat ngo dukeneye guca amategeko nimba waragiye ngaho wari mu magroupe uvuga ati turiko turashira uburyo hamwe kugira ngo tubafashe uhamuka debukirwa mu nyuma none je ko muri 2025 nashitse nkasanga barahari kandi barakomeye komeza burya mwebwe mutanga ubuhamya mutanga amatemonyage ibyabashikiye nibyo bishikira ahantu hose rero nariko ndabandanya mvuga nti aho nagiye ndaca haba hagoye umuntu yankuraho yaba ari nk'umudamu yaba ari umudamu canke iki kuko niwe yabona ati aba bantu ivyo byose naho baje ntibaje bameze nk'aba bandi batuvuye ko baje barondera icyo batubaza ahantu bariko baratubaza reka tubabwire ingene byagenze iyo bizoshika ntibahazi rero burya iyo muri ko muratanga inkuru iyo bishika ntibahazi tuhazi twebwe abagabo ndabashimira cyane ndavuga nti burya atamugora ariho ndetse sinuvuga ngo burya atamugora ariho rega burya nta mugabo abaho ibyo sije no bizana sije bitandukira uno munsi mugabo burya mwebwe muhagurutse mukavuga oya rimwe kabiri gatatu n'abagabo ntaco basubira gukorako nararavye muri 2015 umunsi abakudeta yari le 13 mai mwebwe mwashitse muri ville abadamu mwanditegereza ngene bariko barabafata naho babagiriye nabi ntibariko babagirira nabi nk'uko bariko baragira abagabo nivyo mwebwe mwarashitse imbere kuko mwarashobora kunyororomba gatoye mu gace iruhande y'abagabo mugashika muri ville abandi abagabo bari nyuma yanyu naho mutamba muri kumwe bo baba bariko bafata bakubitwa inkoni nini ciza nuko mwebwe mubishobora kubera muri abavyeyi kandi nibaza ko mubishatse murashobora kureka kugaburira umukuru w'igihugu kubera muri abavyeyi agaca avuga ati ejo hindukiza izo nkoni wakubita bariya anye tuje hamwe nibaza ko nkuru maze imisi numva yo hakurya yacu nabone ateza kuba yarakubiswe n'umutambukanyi wiwe kugira avuga ati mbe wewe uri kurusha wokora iki mwambabarira nimwabana muvuga ndashobora kuvuga urakoze cyane ego urakoze cyane Jean Pierre gose nawe kuri participation yawe no kwibutsa yes twagiye muri 2015 abagore twaragwanye n'ivyo baradufashe nabi ariko twarashitse mu gisagara turakwegera n'abandi bose mu gisagara twibukanye rero yuko abagore abakobwa barafise ubushobozi bunini nyagose ntibisuzugure na gato ahubwo batahure uruhara rwabo reka rero twumve Bob urahari ndahari cyane Pamela ego tugire igihugu Bob tucitangire forever yes jewe nugushima gusa sifise ivyo novuga n'ivyo noreka kuko byandenze cyane ndashimiye cyane uwagize initiative intare y'inaheba yagize initiative yo kutuzanira abo twari dukumbuye abavyeyi bacu batwonkeje batwibungenze amezi 9 batureze bashiki bacu abagore bacu baduha umunezero buri gihe abana bacu b'abakobwa tukaba uno munsi twahuriye mu kiganiro kiryoshe nk'iki novuga ngo kino kiganiro kiri magic kirarenze
nibaza yuko benshi bazovyumva mu minsi iza kino kiganiro ikintu gikoze, kuko iyo bavuga Red Tabara bayivuga yuko bamwe bayanka bayishiramwo ubugome, bashiramwo yuko ari abagome, uravyumva nawe. Ariko n'umunsi bashiki bacu, abamama bacu, banyokuru bacu, abagore bacu, abadutera ivyishimo bigatuma tugwana nk'intare z'intaheba, abaduha umunezero, mu kinyarwanda babita ibisetsa mfizi, baba bashaka kuvuga ati abantu batuma haba umunezero mu bantu, abantu bibaruka, abantu turongora, abantu badutwengera basa neza, tugaseka tukaryoherwa tukishima, n'umunsi tukaba twabonye kuri runo rugero. Nibaza yuko n'abahora bavuga amahopa bagiye guceceka. Ivyo ndabishimye gose, mvuga ati courage bashiki bacu, turi kumwe, nta uzotundi, tuzofatana agatoke ku kandi tugende twempoze, kuko iyo bibaye ngombwa amahoro agarurwa na muzinga. Twempoze yuko haba igihugu c'ubuntu, igihugu gifise kirazira, igihugu kigendera ku mategeko, igihugu ataho giheza. Mu gihugu cacu umurundi yimva nk'umurundi, akaryama agasinzira ataco yinona, agakora projet ziwe n'abazomukomoka ko bose ico gihugu tukazokiraga abana bacu, kuko akagwi kadufukamye mu nda niko gato cyane. Ubu muri ko murabibona usumvya abarundi twebwe twahagurukiye rimwe. By the way, ibi turiko turabamwo c'est de la prophétie. Abakurambere bacu bantare rugamba, ba Prince Rwagasore Louis, ba Ndadaye baharaniye demokrasi, baravuze ati umunsi abarundi bagiye hamwe, abatwa, abahutu, abatutsi, abagano, abagore n'abagabo, ibi dukoze uno munsi bakabisinya ati tuje hamwe, nta uzobahagarika n'umwe, nta n'umwe azopfa ahagaritse abo bantu. Rero turi mu vyahanuwe, mu abasokuru bacu baharaniye, bagwaniye, barazira. Twebwe tugomba guhorera ivyiyumviro vy'abasokuru bacu, ba Rwagasore, ba Ntare Rugamba, ba Ndadaye Melchior, bakoze ibintu bifatika mu gihugu kugira ngo abantu babane amahoro. Nivyo vyiyumviro tugiye guhorera, ni twebwe bavuze bazokora ico kintu cyo guhuza abarundi bose. Rero twebwe turiko turaba muri ico kintu, ntihagire ubutinya, turi mu mugambi wa ca gihugu c'abarundi. Ni twebwe rero umwe wese yumve yuko yatowe, hanyuma yakiriza akabuja uwundi, yego, hanyuma tubandanye turyoherwa, tugira igihugu. Yes, tucitangire. Urakoze Bob cyane. Ntwari Mathias, ugurura akamikro hanyuma tugaruke ku bakenyezi, hanyuma duhave dusozera ikiganiro kino munsi. Murakoze, tugira igihugu. Tucitangire Ntwari. Asa nanje kwa gushima, ko ndumviza akaririmbo kace kanza mu mutwe, karavuga ati akarimbo kavuga ati nimba uhoraho ari amahoro yawe, urakomeza inzira watanguye, nyagasani muri kumwe. Rero nanje numvise abakenyezi ikiganiro mwatugiriye uno munsi, aciye numva nti asha abatabaza inzira twatanguye, kwa turi kumwe n'abakenyezi bashiki wacu, amama bacu, nukuri inzira twatanguye, nyagasani turi kumwe kabisa. Byampaye ingufu nyinshi cyane, yarandemesha kandi n'abashimiye gose kukuntu bitanga, kuko bavyerekana yuko ahubwo naho Red Tabara bwabo nahenze nk'abadokteri, nahenze nk'abantu bose abahinga bose biki mugabo ari kugwego noneho rukazi n'abakenyezi bamwe. Abarundi tuzi yuko n'ubu tukigwanira, bazi yuko mu Burundi iteka ry'abakenyezi litafise bagicinijwe ukuntu, baravuga ngo iyo utwaye inda n'ubu barakubwira yuko baca bakwirukana, ngo
ariko hariho amategeko menshi atubahiriza abakenyezi ariko mbare tabara byo n'abantu babona kure cyane gose bafise iyo kazoza babonye nibirenze ku buryo abakenyezi aribo bari imbere gusumba na twebwe twita yuko turabagabo nibaza ko ari iteka ryo ni iteka vraiment naho karirimbo nyene nagira mvuga ni rero abatabazi dukomeze inzira twatanganye gasani turi kumwe ama ibindi no bakabatabazi urumva nije nyene bamenye yuko tumba bumvise abatabaho bari abari ku rugendo abari ngaha turi mu rundi rugendo nukuri urumva dukomere baturashigikiwe abavyeyi n'ubundi bararungitse abo batabazi baravyawe bafise bene wabo bashiki babo hari n'abandi batabaza abonye n'abandi bakenyezi bari kumwe nabo nibaza yuko izo ni nguvu nyinshi cyane kubari nabo bandi banywanyi bandi atarabanywanyi abandi bantu bo hanze nibaza yuko umwanya wo kumenya cyangwa cyari wavuze ati jewe bakivuga ubwa mbere baravuga bati ari ndondeza niyo tabarira ndondeza niyantuze uno munsi navuze ati kanya ngomba kubereka numbe urabona nk'ubu baravuze abantu benshi kandi benshi bavuze n'abantu batamenyerewe yerekana yuko ntabwo turi gicuzi n'abatwita ngo turi gicuzi ngo turi giki turi abantu turahari babirerekane ko duhari nibaza yuko ari abandi bantu bari hanze batangura kubona yuko ahubwo ubundi bugeze ko butabara Kalisa yari yavuze ati ntituriko turatabara kubera yuko ngo dukunda kuzoja kuba ba ministre cyangwa tuja kugura buci oya dutabara kubera yuko turi abarundi tout simplement cyangwa mu Burundi dushaka kuba abarundi nyene nkuko turi abarundi tuji iwacu muhira ku misozi ko twakuze nyene bisanzwe ntabwo dushaka kuzoja kwitoza cyangwa dushaka gusa gutabara kugira ngo Uburundi bugira amahoro abarundi batunganye abantu batutunganirwe twese hamwe nk'abarundi twese hamwe rero no batumirira abandi batarumva kamo kacu baze badusange babone yuko turi abantu bazima n'ukuri abavyeyi bavyerekanye tugira igihugu murakoze tucitangire ntwari urakoze gose ndashimiye bene wacu b'abagabo baje nabo nyene gushigikira ivyo twari ko turavuga nk'abagore nk'abakobwa dushigikira urugamba kandi turabashimiye kubona n'ubutumwa buri ko barabashikira neza ndabona hari uwo narinzi ngo araduze yitwa umwiza ariko sinzi gome nubwo nari nacerewe mu kiganiro mugabo ndabona intumbero ni nziza nubwo nari nacerewe bimeze neza hama ingene ndabibona murabona hatabaye abarundi bitanga novuga igihugu kigeze habi yego kabisa kigeze habi muri make mugabo rero habaye kunga ubumwe abarundi twebwe n'ubwacu tukaja hamwe tutaravye duti nabo mu bwoko ubu kuko igihugu kibangamiwe mu mpande zose naho bwa kibangamiwe ku ruhande rw'abatutsi oya kibangamiwe ku ruhande rwose kandi naho bwa kibangamiwe mu ruhande rw'abahutu kibangamiwe hose rero duterezwa kuja hamwe twebwe tukabwana tuti duterezwa kubushayura kuko nibwatemba burundu buzotugora uko murazi kubo murarega biroroshe kubaka nivyo bigoye nivyo dukwiye kuraba tukaja hamwe kandi urugamba rwaratanguye burya n'urunyene urinda uronka abarundi baja hamwe bakagira ivyo bashikirije nubwo ubona bigoye uko nta handi twovugira utagiye turapanganira kuri ano marezo nyene aharo burya byaratanguye ndibuka nkiri muri kaminuza bavuga ngo gatanguye kaba gaheze burya hako twabitanguye kuvyiyumvira nta kizotunanira oya nta kizotunanira nuko niko ndavyumva mwiza wakoze kose kubana natwe sinzi ko harimo ikibazo kuvyo washikirije ndaza gusubira kumviriza ariko nimba harimo ikibazo unyihanganire rwose n'ukuri hari umuntu yaranciriyemo nta ngorane urakoze gose ego reka rero tugire tusubize ijambo abakenyezi bari ngaha hejuru ndabona hasigaye Francine na Clarisse ngira ngo mushobore kugira ico mushikirije na Lidwine hanyuma duhave dusezerana dusozera ikiganiro kuko amazi yazindutse ageze kure hanyuma tureke n'abandi bantu bashobore kugenda basubira mu byo barimo Lidwine Clarisse abakenyezi muri ngaha aye mwoshobora kugira ico muterereye ubufise ico agomba kongera ko atari uko rero ndasubira ndabahe gahunda yo kuwa gatandatu za novuga ati ndashimiye gose ubutwari ishaka ry'abakenyezi abashitse ngaha aye bakagira ico bashikirije
no kuri ndabashimiye bimwe bivuye ku mutima komere ndabakomera n'amashi ndasabye n'abandi babakomera amashi babakohaje kugira ngo n'abandi batashoboye kuduga uno munsi bivuye ku mvo nyinshi nabo batahure yuko nitwasubira kugira kino kiganiro nabo nyene bazokwitabe ku bwinshi bafata ijambo bavuga ngo ijwi ry'umukenyezi rikora ibikora inka nuko rero abashoboye kumviriza bivuye ku mvozi izi canke ziriya badashobora kuduga gufata ijambo ariko turazi ko turi kumwe turabashimiye rwose mukenyezi mukobwa huri uri kuritangira igihugu ukabishiramo inguvu no kuri wubahwe kandi ikintu ndakwifurije nuko wandukiza n'abandi benshi nabo nyene urugamba bakarutahura umuco akabuji katse kakakiriza n'akandi gutyo oye abarundi baronka umuco hanyuma uwo muco ushobore gusasagara mu gihugu cose dukomeze ubu tugeze mu gihe cyo ukwizera yuko igihugu cacu kigiye kubohoka ukwizera yuko natwebwe nk'abarundi dushobora kuronka igihugu ciza gitwawe neza ukwizera yuko nk'abarundi tudategerezwa kubaho mu myidogo ukwizera yuko abantu bari mu mabohero benshi cyane rwose b'inzirakarengane bazosohoka bari bazima turahojeje imiryango y'umutabazi aherutse kwitabira Imana mu Gasho i Bujumbura oya sinzi ko ari Bujumbura ariko i Burundi reka simvuga hariho ariko turahojeje n'ukuri umuryango wabo kandi turababarira duti intwari ntipfa irasinzira turahojeje rwose imiryango y'abarundi batari bake bamaze gupfira ku rugamba rwo kubohora Burundi aba mu Burundi aba bandi bicwa na documentation bicwa n'amasase mwibarabara turabahojeje kandi nabo nyenye turababariye duti amaraso y'abacu ntazicana yego bahora babiririmba Bob garuka tushiremo urukato gatoyi ngo amaraso y'abacu ntazijana n'imirindi y'abatabazi imirindi y'abatabazi iraje ngwiki ngurede tabara ngurede tabara yarahiye twareze amaraso y'abacu ngw'imirindi iyo niyo ndahiro kabisa niyo ndahiro murundi uzi ko watwaye amaraso y'abacu murundi uzi yuko wafashe inzirakarengane ata kindi zishaka atari uko igihugu cacu kiba mu mahoro ukamwita umwasi w'Uburundi ukamwangaza ukamufunga ukamutortura uzi neza ko nta kindi ashaka atari kuvuga ati abantu b'ibisuma ntibakwiye kuba bari ku butegetsi abantu babicanyi ntibakwiye kuba bari ku butegetsi ukumva yuko ari igicumuro ugakoresha umwanya wawe ugakoresha ingufu zawe kugira ngo uhohotere inzirakarengane amaraso y'abacu ntazijana umurundi wibaza yuko abarundi bose batewe ubwoba yuko abarundi bose biranze irumva Burundi wicara ukavuga ngo urumva ngo bajya abantu babicanye ngo nta kundi bazivanaho ndakubariye ntibazivanaho ahubwo abarundi bahagaze abarundi bakorera mu kuri abarundi b'intwari abarundi bavuga bati imbere ya vyose n'igihugu tibijya bisuma ntituzovyemera ko batsinda ni benshi kandi urugamba rwabo n'Imana irarukunda nico gituma n'Imana ibakingira baravuze ngo ntibabaho ariko barahari baravuze ngo barapfuye bose ariko ntibazima baravuze ngo abarundi ntibabashigikiye ariko abarundi sinzi barabashigikiye kandi n'abandi benshi bazoguma baduga ku munsi kundwi turaronka amakuru y'abaza bavuga bati kumbe nari narahenzwe bakagaruka ati mbarira honca ku munsi turaronka amakuru y'abantu batubarira ati nukuri kw'Imana jewe aho bigeze jewe ni mumbarira inzira ahubwo nje ndagiye gufata ibigwanisho na jewe ndagiye ku rugamba nabo ku munsi turaronka abantu bavuga bati dufashe gute bashasha kandi nuko bizoguma bigenda haturudi inyuma uno munsi mwumvise abakenyezi mwumvise abagore hatuna nyuma haturudi nyuma ni kusonga mbele uno munsi mwumvise abakenyezi mwumvise abamama ejo muzumva abandi bugwaruka
urona Gen Z muzokumva abandi baza bavuga ati twe dufite imyaka 18 twavugutse turakurira muri fondamental. Enough is enough. Titwe dufite imyaka 25 igihe twahunga i Burundi twari dufite imyaka 15. Ubuye tumaze imyaka 10 mu buhungiro. Enough is enough. Tugomba gutaha ejo muzokumva abandi inkumi baze bababarire bati ndarahiye ndarenzwe jewe ewana. Timaze imyaka 10 hari abantu basavye ijambo utari kurabona ntabwo ndiko ndabona ariko uwutarirose yombarira akanyandikira nkamurungikira manuellement ariko mfise ordinateur imbere yanje ntawe mbona yasavye ijambo ntarihaye ndiko mvugira kuri telefone ntawe mbona nta demande mbona. Okay. Yego. Yego ashobora kunyandikira nkamurungikira manuellement imbere yuko n'ikiganiro gihera. Murundi uri mu bibazo uzi wumva watewe n'amadidane barabaho ntibabaho n'ububeshi n'abadede n'ibiki byose twakundi bacemwo ntibabona. Dufise abantu batwara igihugu cy'u Burundi bababeshi nimba baciye mu nzira hariya aye bagaca kundi muntu bakazunguruka ugasanga bije amakuru yakuye ku muntu muvukana ati ntibabaho ukabeshwa. Raba neza aho ayo makuru yavuye bacemwo ntibabona. None wowe uremeye kuba impumyi? Uremeye kuba impumyi? Baraciye hariya barazunguruka baragaruka ngo bajya n'abicanyi ngo barisha abanyamurenge ngo bakotse genocide ugasanga bije biva mu wo muvukana ariko ntuzi iyo byavuye. Bacemwo ntibabona. Uri impumyi? Uri impumyi? Genda ubirondere, genda utohoze, genda urondere amakuru. Bazaha ubaze no hariyo ubaze uteranya aya makuru uteranye na yari urabe neza y'amakuru aba ariko arava. Bacemwo ntibabona. Soit izogutsinda kuko uri impumyi bien sûr. Soit naho uzoyitsinda kubera ko ufise ubwenge kuko urabufise. Ico bikoze co bacemwo ntibabona irakora. Twavuye mu Burundi ikora kandi n'ubu yarabandanije ikora kandi ntizihagarika. Bacemwo ntibabona ni politique nationale y'umugambwe CNDD-FDD. Nimba rero urindiriye ko CNDD-FDD ari izoza kukwigisha urugamba rwo kwibohora canke yuko ari umwanya izoba yarahagaritse kugira ngo ntumenye amakuru izokwa mikoro ni wowe uzeza kwironderamwo ukuri ukagenda ukaruronderaho ukuri. Sinzi rero ko abahari ngaha aye hari ugomba Justine sinzi ko ari Justine yarasabye ijambo ya sindamubona. Claire ninde ariko arasaba ijambo ndamurungikira Emmanuel. Sinzi ko hari wanyanzikiye. Kandi mu commentaire oya ntawe mbona. ngira ntakiri hafi nawe namubwiye kwandika. Hanyuma ndiko ndavuga ati bacemwo ntibabona. Yes, barafise inzira nyinshi bacamwo. Bazoza biyita abarundi ngurumva ngo jewe ngo nahora ndi muri atabara narayivuyemo muri 2018 none uwayivuyemo muri 2018 akaba ari waje kwigisha muri 2025. Uri impumyi? Uwayivuyemo muri 2015 akaba ari waje kwigisha muri 2025. Uri impumyi? Amatwi yawe waraziriye bagende mubazi icyo yayiviriyemo n'abavuyemo muragaruka kuko ntaho mwaroye. None mwaroye iyo tubona iyo mwaroye ubuye ndamwebwe nimba mwari muzi ubwenge gusumba bari bahari ivyo mwubatse birihe? Nimba nta na kimwe mwubatse, nimba mwari mwarahenzwe, nimba mwari mwaragize iki, ivyo ari byo vyose kumwe nababarira. Ntimbuzi ko Burundi buteza kubohorwa, nimbuzi ko urusatse ku rundi biteza kuhaba. Urashirikira abatabazi rero canke wubaka ibindi bishasha hanyuma ugenda ubohora Burundi. Tuzogushigikira kumwe natangura ikiganiro ndabivuga. Abatabazi bari kwinshi. Hariho abatabara baciye muri leta tabara. Jewe navuze ati nzofata umwanya wanje ndawukoreshe kugira nze ndabigisha urugamba rw'abatabazi kuko narutahuye, ariko ndazi neza nzokwama ndabisubiramo ko urugamba rwo kubohora Burundi ntiruca muri leta bara gusa. Urwa leta bara rurakenewe ariko n'izindi nzira zirakenewe. Uwuca hariya mu gutabara atabariza abandi
yubahwe n'umutabazi. Aha nishura abantu bahora baza bakavuga ngo ariko none ngo ni kubera iki ngo Bob ngo ashatse akandika ngo magi barankitse ngo ni intare n'intaheba ngumva rero ngo nukuvuga yuko amagaba yaretabara. No, ni intare, c'est une lionne yahagurutse kugira ngo agwanire igihugu ciwe. Ahaca ni intaheba kubera yuko nubwo bagiye bamucisha mu bintu bibi nubwo bagiye bakamukondana ugufunga ubuzima bwiwe bwose bamwagiriza ibintu bitari byo atanurusha afite kukwitwara kwidefanda canke nicyo bakamwiba bakamunyaga bakagira ikintu yahevye. Ni intaheba. Pacifique ni ninahazwe, ni intare, ni intaheba. Abamenyesha makuru barundi muguma muvuga ati ntiwe ntiducika intege, baraducisha ngaha bakaducisha ngaha, niyo turamutse ducika intege turaruhuka gato tukagaruka muri intare. Mwese umwe wese intare yose ugomba kubohora igihugu c'u Burundi akavuga ati urugamba rwanje aho nciye ino nzira nciye ko ino GPS yanyize ndagenda ndayikurikiza, mu kuyikurikiza ngiye kubohora igihugu c'u Burundi. Mu kubohora igihugu c'u Burundi iyo nzira nta na hamwe ica mu kugwanya Retabara. Nimba yagucishije kugwanya Retabara uriko wungukira CNDD-FDD, wazimiye ntugiye kubohora igihugu c'u Burundi. Nimba inzira yawe y'ukubohora igihugu c'u Burundi ica mu kugwanya magi barankise, wazimiye nturi kugenda kubohora igihugu c'u Burundi, uri gufasha CNDD-FDD. Nimba bica kugwanya Fokode ukumva ati je ngomba kubohora igihugu c'u Burundi ariko Pacifique ni nahazwe reka nkoresha umwanya we ndiko ndamugwanya, ntugiye kubohora. Hindura GPS, shiramo adresse kandi wandike ko kuri GPS ati kubohora uburundi niyo ndoye. Iyo nzira nta na hamwe igucisha mu kuja gusambura uwo wese ariko arakora igikorwa c'ubutabazi. Kandi ukazohura n'umuntu ariko aravuga ivyo bintu, umugarure umubarire ati mbega uri kujahe, subira ushira ku gihe, shira ku gihe. Nakumvise uraje urambariye uranyagiye amabi yose kuri Retabara utarimwo udafitiye amakuru. None uri kubimbarira ngo ndabikoze iki? Nje ndagukunda gusumba kandi wowe wanka Retabara. Uri kumbarira ko wanka Retabara, none uri kujahe? Kuko Retabara igomba gushira intwari ibereye, ni résistance pour un état de droit mu Burundi. Kugira ngo ishireho intwari ibereye mu Burundi, wewe nimba ukeneye intwari ibereye ukumva yuko ugiye kugwanya Retabara, wari gushobora gukoresha umwanya wawe kugira ngo wubake ikindi gisirikare kigenda kugwana na Dede. Mugabo urumva uciye kuja kugwanya Retabara. Uwo muntu mukamwumva muze mu mubarire ati subiza shiramwe muri GPS neza, wazimiye. Kuko Retabara utayikunda ni uburenganzira bwawe ijana kwijana. Mugabo tukoresha inguvu. Nimba uri umuntu utahura yuko Dede iteza kugwana, nimba uri umuntu utahura yuko abarundi bafunzwe bacitse abacakara, basigaye bagenda kuba abacakara kugira ngo baramuke bakagenda mu bihugu by'Iburayi bakadandazwa comme du bétail, genda ukoranye abandi bantu ubabarira bati bagabo tugende kubohora igihugu c'u Burundi. Nca muri iyo nzira ugende ubabarira ati nguko kwene tubohora igihugu c'u Burundi, hanyuma bagukunde bafatane nawe kubera mu vyumba ngene gumuteza kubohora igihugu c'u Burundi. Mugabo nimba iyo nzira ica kubanza gusambura Retabara, d'abord peine perdue. Ntibikunda. Kuko ishaka ry'abatabazi, trust me, riri very deep, very deep. Urumva ntibikunda. Ntuzoshobora kubazimya, ntibikunda. Ntuzoshobora kubakuramo yuko résistance pour un état de droit ari priorité, ntibikunda. Uzoshobora gukuramo umwe babiri ariko ntibikunda yuko uzozimya akabuji gose mu mucanwa hose uhera, ntibikunda. Koresha inguvu rero wubake ibindi bishasha, hanyuma ugende ushiremo GPS neza, wandikemo direction CNDD-FDD kubarasa kubakura ku butegetsi, hanyuma dushire intwari ibereye, hanyuma ukurikire umurongo ukugenda hariya aho nyene uroye. Ivyo bindi vyo gukata ubikureyo no guta umwanya, kandi n'abantu mubabonye bariko baraca muri iyo nzira, hewe bagarure ku murongo, ntimubareke ngo bagende kuzimiza abandi.
anyway sinzi ko hari uri ngaha hejuru hanje nibaza ko vyagiye ivyo numva umenga nagomba gushikiriza uno munsi nibaza ko nabishikirije abari hejuru wumva afise ikintu yagomba kongerako ngira ngo yokugurura mikro ari ugusezera ari akamesaje kanyuma kakavuga atari uko nagira nshishirako urukato hanyuma dusezerane muvyumva gute kubara aba speakers tuvyumva neza Pamela ariko ntagire uniga mwijambo aha mu batabazi ntagire uniga mwijambo nimba hari ufise ico avuga nimba nakanya kakihari isanzure vyavuzwe byose biraryoshe epa ni nk'akahate kabisa abafise ico bifuza kuvuga bakivuge tuba turanezerwa kuko umunsi w'umunezero bivanye n'ivyavugiwe turibuka urwa gasore vuba cyane ivyo yadutumye turiko turabikora kabisa turiko turabikora neza kwirukana imihimbiri ibisuma n'abambuza abanyamacakubiri turiko turabirukana iwacu duheme ego vyari vya mu rukato urabizi ko turukunda cane gose mudushirireko ego turarukunda gose murashobora gusanga urukato kuri page ya twiyubake abarundi kuri YouTube muzosangaho compilation kandi n'izindi ziri mu nzira mugende muzumvirize zo ndazikunda sha zirama morale reka dushireko ngo ese ngo colonel ngo general gukambugwa ibire ukambugwa ibirato n'imbonerakure ikakubwira ati sutama ukaje sutama muri majoro w'igisirikare cy'u Burundi ukacurungikwa muri Kongo ugapfa ntibanaguhamba n'iteka ukaca uba igikoresho c'amadolari abakuru b'ibihugu n'abagore babo n'iki vyose bariko baranezererwa wewe koroneri majoro bafite aba basore bari très intelligent barababajije ati nkawe wumva vya ibyo bintu wumva ko ari gukwiriye kuba uri koroneri uri major imbonera kure yakuraba ugacucurika umutwe ukundama imbere y'imbonera kure umusirikare w'igihugu afite ni message bahaye abasirikare kandi barayumvise amatansumira bariko baravyumva gose n'abasirikare b'igihugu ntawamenya is magic ni wowe kubona vyarenze gusaba ugwaruka batari bari n'abasirikare bakagenda mw'ishamba bagacika abasirikare twari dufise abantu bize ku mataxe yacu bigishijwe n'abarundi bakambikwa bakaba abasirikare bakaba ba majoro ba general ariko bakaza kwisanga arabaja mu bandi baba bari ati Kongo genda urwane hariya tinone agahembo kanje ati genda urwane hariya tinone mfuye genda urwane hariya none umuryango wanje genda urwane hariya none hariho uruhusha iri tegeko rivuye ahantu nyaho genda urwane hariya none ko nambaye impuzu z'igisirikare cyo muri Kongo kandi ndi umusoda w'umurundi genda urwane hariya ako kagaye aho umusirikare w'umurundi twashitse asigaye ari wavuga ati hewe muntu abarize murabona reka twe hagiye tumaze amezi tudahembwa baradutwaye agashahara kacu baraje baratubarira ngo nidushire muri banke ngo tuziganye hanyuma none bayadutwaye mu dutabarize mu usigaye utabarizwa na civile barundi twisanze ngaha gute ariko tuzobohoka tu vyanke canke bikunde ntambwe wacerewe nawe ugira ico uvuga ntabwo ko nako ndakwikana gusa nacerewe gato kubera izindi byangoye gato mwiriwe neza ndabakengukiye gose abakenyezi bakenyereye gutabara namwe mwese mwahagurutse kugira ngo turonke igihugu twifuza ndabaramukije cyane no kubakeza mu rugamba rukomeze tugire igihugu murabizi
Ico nashaka gusaba abari ngaha bose bitabiriye kano kamo mu gihe cyo gutabara twirinde kugira amaboko magufi. Umwe wese arafise uko ashobora gutabara, umwe wese arabe ico ashobora gutanga mu bintu byo gutabara. Naho uri umurorerezi menye ko hari icyo usabwa kugira ngo uzorere utekanye. Rero no gukeza abana b'igihugu bariko baritegura kwikura kwa kagaye kabisa. Je ico nosaba nuko murabizi ko hari abantu benshi bigora guma kubaza ngo ibintu ngo washa ngo ibintu nivyo cyari sivyo. Wakubaza ivyo ngo ibintu nivyo canke sivyo ntunamusigure cane gose, uramutumira azaraza muri biganiro yumva ivyo bimeze hama nawe yibarize. Hama ashaka kubaza arabaza amakuru azoyamenya nta atiriwe gusa aribazisha ngo ibintu nivyo canke nivyo. Kuko ibisigaye aho bigeze ubu nugushikana mu buryo bwose bishoboka. Kandi ahamagara abantu bose bamenye ko nta rugendo rutagira impamba. Tumenye ko harakenewe ubushobozi kugenda kose. Umwe wese afise ashaka guterera mu buryo buri materiel, mu buryo buri morale. Surtout abana bacu barakeneye gushikirwa cyane gose kuko barahagurutse kandi ntibazosubira inyuma uko bigenda kose. Ikindi no kubwira abana basirikare zino ngabo z'igihugu dufise zibaye ku buryo bwacu, zibaye ku buryo bw'Abarundi. Nibarindire nk'ivyabaye muri Madagascar, barindire ko abantu benga banza kuraswa ku mugaragaro. Amaze kwicwa ni benshi, maso amaze guseseka ni menshi. Batiriwe barasha uko bavyumva baraba uko babigenza batabishoboye naho bazotabagwa mu bandi, gusa nta bareke kuza barasuzugurwa vraiment. Urukato mwagumvise ko ndazi ko ari ngo basirikare muri kweganira. Urukato bagumvise bikore ko gasuzuguro. Bibuke ku Burundi butamye ari ubuja vraiment. Babireke ivyo bintu. Hama no guhamagara umuntu wari wese gushira Burundi mu mutima. Burundi nibwo aduhamagara ntagire uzokwirwa arasigana ngo ngira nakazobinkorera. Hama twirinde abasamazi ni benshi muri no misi, ni benshi cyane. Technique zo kuba detector ziyorosha, arabaza bigira abakonseiller, arabaza bitwaza impanuro, arabaza bitwaza ibibazo bidafasha irya nino. Ariko umunsi no kumubaza ico bari karakora. Hama bafise ibibazo y'ingene bashobora gushigikira canke iki. Mashobora kubaza ndondeza mukamwandikira, mashobora guca kuri Bobo mukamwandikira, mashobora kubona Clarisse mukamwandikira, ashobora kuba directing ngene mushobora kubigenda mutwe murazimagirika mubaze n'abataribo. So bisigaye ndabashimiye, ndanivye mukaya na jakaya na no musi ashobora kumviza gusa mwese nashaka participe. Ariko naseko mwogenda nanje ntatanze morale yanje no gushimira kubashimira. Murakoze ndondeza n'abandi mwese. Yes, urakoze gose ntambwe naryohewe cyane kubana nawe nuko wansaka ryo kugira ico ushikirije tugira igihugu kandi tutitangire Clarisse kiri tuvuze. Oya ni juste gatoya ga clarification ndamushimiye ntambwe ku butumwa tanze mais aussi kumwibutsa yuko Red Tabara irafise compte yayo officielle ngaha pour plus de clarté, pour plus de transparence. Abakeneye nibaza ko bo contacta directement Red Tabara. Bon, nivyo bishitse hakaba uyumvamwo ko ivyo mworohera kuvugisha umwe muri twebwe navyo nyene ni bimwe mu buryo ariko ibintu bitumbereye ivyo byiza kandi bishika binarama kugira ntihabe n'ingorane nuko abantu boca kuri Red Tabara directement ngaha dondeze yamabivuga kenshi numufana numukunzi numutabazi w'umutima bishaka ariko si kuvuga yuko ari Red Tabara ibari ngaha ivyo tuvugira ngaha ni ku gatwe kacu nk'abantu batahawe urugamba kandi bagumva bamwe dufise ivyo duterera dufise ivyo dukora ariko iyo hari ibintu officiel vya Red Tabara ibihari nkako hose canke biragaragara rero kuko twarabibonye muri kahise no turatubibona rimwe na rimwe abantu bitwaza abandi ico je mvuze ntakoresheje konti ya Red Tabara mvugiye ngaha ndakivuze nka Clarisse ndondeza kivuze nka Nondeza yego yari iyo ntuze ya mugabo bien sûr ntikibuza ko tuganira ko ducaho twiyumvamwe ariko ivyizana cyane nuko twoca kuri Red Tabara aho iri officiel. Ego cyane urakoze gose kuvyibutsa Clarisse kuko ibi bintu ifoko biba clair mu mutwe w'abantu. Jesse ndi umuvugizi wa Red Tabara ahubwo na Red Tabara ntiyanantumye jewe naragiye ndarondera amakuru vyahereye hakuri X nyana abantu baraza ngo Pamela ngo urumva ngo avugira ngo Alexis Nduhije ngo avugira MSD ngo avugira Red Tabara ntabizi na kimwe jewe nivire mu gacerere kanje aho intege zacitse kuko ivyo mvuga no munsi nivyo navuga muri 2015 habaye amacakubiri narahaguruka gutyo nyene mbonye abantu bariko bavuga ngo bariko bagwanya Dede nkababona bariko babagwaniriza ubuhutu ntavyiyamiriza
barambarira bati wewe uriko uracereza urugamba. Mvuze bambariye ati ndiko ndacereza urugamba, ndavuga ati nimba ari je ndarucereje reka nitekerereze mwe mu rugwane data. Hanyuma imyaka irarengana kuva 2016 gushika hamwe ngarutse kuri X, nkagira ama space kugira nganire n'abantu fate temperature, nta kintu na kimwe novuga ati nari ndimwo canke nariko ndanakurikira nkavuga ati bigeze he, abarundi bageze mu vyimviro nyabaki ko dushoboye kuronka aho tuganira. Hanyuma nsanze y'amacakubiri agarutse mu bantu bariko turaganira, ndiko nkabagwanya bagaca bavuga ngo jewe ndiko ndavuga ngo ni vya Sinduhije, ngo ni vya MSD, ngo ni vya Retabara. Nkavuga ati je ndiko mvuga ku gatwe kanje, ariko barakomeza ngo Retabara. Nkavuga ati ivyo bimwe ko murageza Retabara, ivyo bintu sindavyumva, reka ngende kubirondera. Ndagenda ndabirondera, ndagira ama recherche nk'umuntu amaze imyaka 20 na akora muri communication, narabimenyesha amakuru mu bihugu bitatu ku makontinent atatu. Ndagenda ndagira ama recherche, ndavuga ati come on, ibi bintu harimo amahinyu ko ibivugwa ntabona ndiko ndabisanga mu byanditse. Ndagenda ndabarondera, ngenda kuganira n'abantu, umwe ankonekta kuri urya, undi ankonekta kuri urya, nsanga nkikujwe n'abatabazi mu bagenzi, mu nshuti ntabizi. Nkaganira n'uri muri Etats-Unis, nkumva avuga nk'uri mu Faransa, nkumva avuga nk'uri mu Rwanda, nkumva avuga nk'uri, ndavuga kumbe baransize. None ko numva tuvuga bimwe, ko ivyo nariko ndavuga byose byo kugwanya amacakubiri ko numva turiko tubivuga kumwe, ahubwo nibambarire neza urugamba aho rugeze. Ndagenda ndavuga ati hari ikibazo, abarundi ibi bintu sivyo bazi, abantu ku bwinshi ndiko ndumva abantu ibintu ariko baravuga ibi bintu sivyo. Hanyuma je nyene ndavuga ati muzi n'amakuru, ndagiye kubabarira ivyo nasanze. Kuva ubu kujya nahora nza nkashigikira ama space ya Focode, kujya nahora nza nkashigikira Kavazi ko, kujya nahora nza hageze ivyamagi nkabashigikira. Ubu rero ahubwo rero ngiye gushira ingufu aho ntariko ndabona zari zihari. Nzogenda ndavuga rero Tabare ayiye, nzogenda ndabivuga kandi sinzo ewe nta n'isoni nimwe, kuko ivyo nasanze ari ibintu vya grave. Nasanze ari abantu bampaye icizere ntari mfise. Kuva ico gihe, kuva menye ivyo ariko barakora, nsigaye ndyama nkasinzira, alors que mu buhungiro nari mbayemo ino myaka yose naryama ukamengo ngwaye insomnie. Nari mfise isoni zo kuja guhura n'abarundi, kubera ndavuga ati je harageze igihe numva reka ndabashingira intahe. Harageze igihe numva yuko kuja guhura n'abarundi aho duhurira hose nkumva menga sifise ico ndababwira. Ubu nofata nkavuye muri Canada, ngo nduye muri vacances mu Rwanda, nkagenda guhura n'impunzi z'abarundi nasize mu Rwanda, ngiye kubarira ngo nje muri vacances, nje kuruka, nkakoresha amahera y'itike ngo nje kubarira ngo twidogere hamwe. Nkumva sifise ico ndababwira, nkumva umenga isoni ziranyishe. Nta soni byaraheze ivyo bintu byose. Ubu umutima wera, morale ni yose, ku munsi ndahura n'abandi bantu nkavuga ati yo Mana mwarakoze kumvyarira abantu tuvyumva kumwe. Kumba abarundi turashobora kuba turi benshi bangana gutya aye batahura ibintu. Egome situation y'u Burundi twese turayihurizako. Ibintu bikwiye guhinduka. Ariko bihinduka gute? Bihindurwa nande? Bihindurwa n'ihe spirit? Kuko ico nzi, ico namye nzi, kandi ntezitana gatoya, nuko ububeshi butsindwa n'ukuri, nuko amacakubiri atsindwa n'ubuntu. Havuga ati abo bantu rero babitahura gutyo barihe? Ntibantumye, maze kubatora ni jewe nabamenyesheje ati muzi n'amakuru, ndabahaye itariki, ahubwo ndabatumiye mwebwe muzoze mwumvirize. Ubu ndafashe kujyaye nabari ati tucitangire, ndafashe gahunda yanje, I'm committing. Rimwe mu ndwi zibiri nzohora ndangira space, kandi ndayikore umwanya ngiye kuvyigisha. Amatwite yanje nta munsi n'umwe uzorengana ntavuze, kuko nzomvuga ati nubwo tweet imwe yoshikira umuntu umwe ku munsi, uyo muntu umwe akakanguka, uyo muntu umwe akandaba akavuga ati ivyo bintu Pamela kaze kararabishigikiye, reka nanje ngende kubirondera. C'est ma satisfaction. Ahubwo nzorungika na tweet 10 ku munsi, bikenewe rero n'imisi nzorungika 20. Ariko ngiye kubivuga, ngiye guhagarara ku isonga y'inzu mvuga ati ya
hewe si rede tabara ndabashigikiye ahubwo n'umuntu atabashigikiye ahubwo sindamwumva sindanamutahura ni yicare anafata agatebe yicare ndamwigisha mugabo sindi umuvugizi wa rede tabara iyo nje nkagira no space sindi kuri mission ya rede tabara particulière n'umurundi kazi avuga ati ivyo bintu nashimye zoza nanje ndabishimishe n'abandi ni jewe nyene nicara nkavuga ati mbega kuwa gatandatu tuzoyage kuki sindi kuri mission ya leta tabara sindi umuvugizi wayo nimba ariko wari ubizi kuko hari abaca bivuga gutyo nyene ngo leta tabara yandondeza nta leta tabara yandondeza ihari hari abantu bariko baravuga ngo leta tabara ngo yasuye kuduma ngo ubuye yasuye kuvuka ntiyasuye kuvuka ni ya indi nyene niho yari iri ntaho yari yaroye nta jewe ndayivyuye nta jewe ndayifonze gushasha nta ivyo bari barimwo ni babandi nyene nta leta tabara ngo version numero 1 ngo version numero 2 ngo version numero 3 ngo leta tabara ngo ya CNDD ngo leta tabara yandondeza ngo leta ivyo bintu n'abantu baba bariko barabivuga mu jijuke jewe uje ukambaza uzobuje umbaze ndayikwigisha nkuko ndayigisha umwana wanje nkuko ndayigisha n'undi tuvukana nkuko mbarira urumva sindi umuvugizi wayo bantu ukaba uri kurumviriza ino space udakurikira page ya leta tabara ngaha ai uri kuracereka barafise page ya leta tabara gendo ba following hariho page ya porte parole wa leta tabara Patrick Nahimana genda muyikurikira umuntu nk'amakuru officiel jewe ivyo mba mvuze ngankaza nkabivuga ndiko ndabivuga ku gatwe kanje nk'umuntu yumva yuko avyuka kuva mu gatondo gushika mwijoro afise none aryohewe cyane gose no guhura ku munsi n'abandi bantu urabibona ba grave kuko gushika ino saha nta muntu n'umwe turahura w'umutabazi turaganira ari kwisi yose musange antuma mvuga ati yetu ahubwo ndabasangamwe bose umuco wa grave ubu yabo twamenye ndabatahije mwese abatashoboye kuza kuva muri space ndabakunda muraba grave murabarundi mba numva yuko kuva mu gatondo gushika mwijoro nimwe nshaka ko tuganira ndanumva umenga nshaka tuganire nshaka mumbarira ama histoire yabo nabasanze ari abantu bafise ama histoire akomeye ya histoire y'umuntu yari kumutuma agira umutima w'inzikira umuntu usanga afise abantu biwabo bishwe kandi bakicwa bahogwa y'ubwoko canke umuntu abiwabo bishwe canke bafise canke bagizwe impunzi kubera yuko bari ko basara ijambo canke kubera ariko ugasanga n'abantu bose bahurira ku ikintu kimwe ikibazo c'u Burundi ni absence d'un état de droit ibintu vyose biza guhurira yuko dufise igihugu kitagira amategeko abantu bose baba bari ku butegetsi bakoresha amategeko avuye mu mfuko wabo ariko bose bahurira bavuga bati résistance pour un état de droit tugwanira intwari ibereye kuva ntimushobora kwibaza fierté mba numva iyo umuntu amamagaye canke iyo ninjiye muri space numva umuntu avuze ngo tugire igihugu tucitangire mba numva umenga n'umuzungu duhuye n'umuntu duhuye mba numva umenga hajya bakora ati comment ça va mba numva umenga ntitugire igihugu tucitangire yo mba numva uko numvise umuntu anyishuye gutyo niko numva amapawa ariko arandugamo muntu utari kuraguta kuri ivyo bintu muntu uri mu gahinda ndakubariye ati nimba hari ahantu hava uburyohe no kuvuga ati tugire igihugu kandi tucitangire ukabuza ico uri kurakora